mu nkundire ubwa mbere na mbere shimira Imana rugira byose yo yemeye ko tugera kuri rino sango turi bazima. Izina ryayo nirihabwe icubahiro. Ndabashimire by'umwihariko mwebwe nyene icubahiro Sebarundi mukaba murongoye inama nkuru y'inararibonye umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD na nyene icubahiro umutambukanyi wanyu mwakoze kudutera iteka muri kino gisabisho mpuzamadini cyo gukengurukira Imana. Ndabakengurukire namwe bubahwa mwese mwitavye aya masengesho. Imana irushirizeho kubagirira neza kandi bahere umugisha. Nagira imbere ya byose ndabipfurize umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2026. Uzubabere umwaka w'amagara meza, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amahoro n'amahonda, umwaka w'imigisha n'imihezagiro, muzorime mwimbure, muvyare muheke, Imana ibahezagira. Ndabahaye ikaze hano ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Niho twahisemwo gutunganiriza ano masengesho. Muze mugubwe neza igihe cyose muzohamara, maze nitwagisozera imigisha y'Imana ize ibaherekeze mu gihe muzoba muriko murasubira iwanyu. Muri byinshi cyane Imana yadukoreye mu mugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD muri umwaka urangiye, no kenguruka vy'imvamutima ingene yaturindiye igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ikaturindira indongozi zacu z'igihugu uhereye kuri nyene cubahiro umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, ikaduha ingabire idasanzwe y'ubuzima gushika kuri iyi saha. Mufashe tuyikomera amashi. Ikindi ntoreka ukenguruka ni intsinzi idasanzwe Imana yaronkeje umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD mu matora aheruka muri uyu mwaka turangije. Irakaninahazwa imyaka yose, ntawayizeye yigeze amaramara. Namwebwe bagumya banga mwumve ko mushimiwe, kuko namwe umwe wese aho aherereye mwarakoze birashimwa, kuko amaji twarose nta mugambwe n'umwe muri kahise ka hafi n'akakure k'iki gihugu yari bwigere ayashikako. Ndabinginge namwe mwikomera amashi. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mukaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye n'umutambukanyi wanyu, bubahwa mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Ano masengesho y'uno mwaka tuyatunganire ku kivugo kigira giti indongozi nziza niyitanga akarorero kubo ijejwe. Nkuko rero ijambo ry'urufatiro rya kino gikorane ribitubwira, tuje gusaba Imana ngo iduhezagize ingabirano yo kuba indongozi nziza zishobora kwitangira abo zijejwe, tukababera urumuri haba mu mvugo, mu ngendo no mu ngiro. Ko twashize Imana imbere nta nkeka, nitwayisaba tuvyizeye izoturonsa iyo ngabirano. Twame twibuka ko imyaka turiko turayigenda tugana kuri rya sango twihaye nk'abarundi, tugana mu mbona kazoza, kandi dutegerezwa ntidushobora gushikira iryo hangiro tudahindutse, kandi ngo duhindure ibintu. Ijambo ry'Imana twumvise ryahanuye umwe wese muri twege rigira riti, nawe ubwawe wiyerekane muri byose nk'icitegererezo cy'ibikorwa byiza, ugire ukwigisha kudatosekaye, ube inyankamugayo, ugire ijambo rizima ritogawa, kugira ngo umuntu ari iruhande rw'abansi
amaramare abuze ikibi yo kuvuga. Nyene cyubahiro, iri jambo twumvise rirahambaye cyane, ririko riratwibutsa twese ko twoba icyitegererezo cy'ibikorwa vyiza, tukaba abatanga karorero keza ko kwigisha abatubona, ngo tube abatagira ico banengwa. None rero twese twisuzume, twikebuke, bive mu majambo bije mu bikorwa, tubone impinduka by'ukuri. Uwo vyahora bigora yikebuke, ahambye abandi mu muhari w'abizigirwa. Iryo ni jambo ridukebura nk'abarundi, kuko bimaze kugaragara ko hariho muri twebwe abarenza urugero mu nyifato zitabereye, abagumyabanga bafise akarangamutima. Hariho abibagiye ico twame duharanira kuva tukiri umuhari. Hariho abahemukiye intwari zacu zatanze ubuzima ngo Uburundi buhinduke. None ujya igiturire ugitanga kugira ngo aroswe ivyo atarafitiye uburenganzira, unyuruza amatungo rusangi, ukumira abandi hageze inyungu rusangi, abadindiza ivyo bategerezwa gukora, abatumvira uburongozi, abo hari uwovuga ko turi kumwe. Erega burya ijambo ry'Imana ntirizira ubusa. Ndashimira cyane ab'Imana yamurikiye ikabaha rino jambo ry'urufatiro. Imana irabona ko igihugu cacu ikeneye indongozi nziza mu bisata bitari biki. Turashimira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi ko ashira ingufu cyane mu nyigisho zihamagarira abarundi guhinduka mu vyiyumviro no mu zirikanyi, kandi hariho byinshi bimaze guhinduka. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi, ndongozi mwese, ni vyiza ko abene gihugu batubonamwo akarorero kuko baratwizeye. Dufate rero akanya twerembure, duhinduke nkuko twabisabye Imana mu masengesho twaherukamwo hariya i Bujumbura. Aya masengesho azosozegwa n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD, aho mu bikuru bizokwirwa muri iryo koraniro ari ugushiraho indongozi zizorongora uwo mugambwe wacu mwiza muri imyaka 5 tugiye gutangura aho bukera. Dusaba Imana rero ko turosa indongozi ziyishira imbere kandi zikora zivuye inyuma, kugira ngo tugabanye imyaka twihaye yo gushikana Uburundi ku gihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Mu nkundire sindabarambire, kuko vyinshi za kubishikirizwa n'umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mpanuro yadutekereye. Murakoze rero, Imana nibahezagire, yakire amashimwe yacu, yongere yishure amasengesho yacu. Tugire Kristo.